Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye bicano kuri Look Media, ibiganiro vya Look Sport, ibiganiro vya Mumenye, ibiganiro vya Magic, ni ibiganiro by'inko tubashikiriza hano kuri Look Media, uretse n'inkino zitandukanye zo turabashikiriza ikibiriraho cyane cyane muri UEFA Champions League. Ni kuri no munsi tuje mu biganiro ca Magic turi ku munsi wa kane tuzaganira n'uvuga kuri UEFA Champions League tuzaguhagarara ko umwanya munini harayabaye inkino z'indwi igira gatandatu muri UEFA Champions League ku munsi wa kabiri ndetse no ku munsi wa gatatu inkino zitari nke zariko ziraba imigwi imwe itsinda iyindi itsindwa tuza kubica hirya no hino. Turi kumwe n'umutumire naza ko atari mushasha no muri studio za Look Media cyane cyane mu biganiro ca Magic, naza ko amaze kuba mumenyera tuganira ku makuru nkino atandukanye. Reka asubire ndamwikaza no muri Look Media mu biganiro ca Magic yidondore, naza ko hari abashobora kuba mubonye ubwa mbere yongere anabaramutse. Urakoze cyane Loris, ni Ishani Ndwayezu, ndiba ko ntaciye iminsi myinshi nayo naje ngaha, urumva ko abatari bake baramaze kumenya muganda skoro n'abandi bataramenya kwizina ni Ishani Ndwayezu menshi makuru na caca musata cimi. Yani ikaze ugira kandi no muri studio za Look Media mu biganiro ca Magic. No mustukubise ko tuzaganira kuri UEFA Champions League, turabengene vyaraye bigenza, ariko nibaza ko imbere ko twinjira mu idondo ry'iganiro tubanze tumire amateka gatoya ce tugaruka mu kanya sasa. Twinjire neza na neza mu idondo ry'iganiro cacu. Ku munsi wa kabiri ariko abankino zitandukanye muri Champions League, ku munsi w'ejo wa gatatu ariko abankino zitandukanye muri Champions League, ni ku ndwi igira gatandatu mu matsinda muri UEFA Champions League. Imbere ko twinjira nido uje utubwira umugwi novuga ngo wagutangaje canke igitangaza washoboye kubona muri kuri uyu munsi wa gatandatu muri Champions League? Navuga ko ugiye kuraba nk'urukino rwabaye ku munsi wa kabiri, urukino rwahuje FC Barcelona kuri Spotify Camp Nou na Eintracht Frankfurt. Uvuga ko uri kuraraba inkino Eintracht Frankfurt yarigize iminsi ikina, ubona ko ni ya equipe itsindwa ibitsindo vyinshi, ugasanga iritsindwa bitsindo yamaze nk'inkino zitatu zikurikirana itsindwa ibitsindo bitanu. Ariko ugiye kuraba urukino kinye kuri FC Barcelona, yari FC Barcelona n'ivyo ariko gutsindwa urukino ku ndwi ya gatanu itsinzwe na Chelsea. Ugiye kuraba urukino bari berekanye kuri Chelsea, hari yitezo kuraba nimba Barcelona ikerekana ko burya bya bintu sakamenyero kuri yo, ahubwo nakari kaciyemo. Ndavye urukino Frankfurt yakinye uko twari tuyiteze, nkaraba nuko FC Barcelona yakinye, nuko ko Frankfurt yarantangaje cyane. Ndavye urukino yakinye Daniel ko ni nayo yatangiye gutsinda niba ntibeshye, yatangiye gutsinda FC Barcelona iza kugombora iranatsinda igitsina ca kabiri. Anibaza ko ni Frankfurt yerekanye match, nibaza ko umuntu acavuga ati ni vya bindi uravye match ya Ligue des Champions iratandukanye na match zo muri Champions. Ligue des Champions iratandukanye muri Champions. Kuri ko mfashije kuri zo yawe, ejo naje kwa mbona urukino rw'umugwa Villarreal baza gutakaza imbere y'umugwa Copenhagen. Umunsi Villarreal ni avant-dernier mu makipe ari muri Champions League. Mugabo uje kuraba muri La Liga Santander, Villarreal bikwana ca gatatu. Ucibona ko Champions League n'amashampiyona ndetse tuvuga La Liga Santander ubona ko ari ibintu bitandukanye. Biba bitandukanye kuko ugiye kuraba amashampiyona uburyo akinwa n'imigwi baba bariko barakina, bitandukanye no ku mugabane wa Buraya bamaze gusohoka gukina n'ama equipe meza ku mugabane wa Buraya abaragiye asohoka. Usanga rero ari equipe ibiriko yitwara neza muri shampiyona ya mugabo, ugasanga abo bariko barahura muri byaganwa ya Champions League ntibariko baraboreza ko ni ya migwi myiza ibagiye iserukira ibihugu vyayo.
ya ni izo nkino zakoze ku munsi wa kane ndetse no ku munsi wa gatatu. Reka mbere cyo duhera kuri FC Barcelona mu wa Eintracht Frankfurt baje kuba abavana ku bitsindo bigera kuri 2-1. Spotify Camp Nou naza ko baheruka kwakinira kera muri Champions League. Haraciye imisi irenga igihumbi badakinye kuri Spotify Camp Nou kwa UEFA Champions League. Ona ko yari retour kandi ona ko kuva bagarutse kuri Spotify Camp Nou ona ko ni FC Barcelona ihagaze neza cyane muri Champions ndetse no muri Champions League. Uno munsi ni Barcelona twaje ko nabatsinda ibitsindo 2 no mu defensive Jules Koundé. Eske ni no FC Barcelona turavye Eintracht Frankfurt twavuze bari muri forme mbi muri championnat. Twari kwibaza ngo ni FC Barcelona yoza ikabatsinda ibitsindo vyinshi 3-4. Uno munsi FC Barcelona iragukonvenga. Burya kuva Barcelona hari match bigeze gukina urabona ko Hansi Flick yagiye ahantu arica abona ko asa n'uwatakaje icizere kandi banayitsinze bari banatsinze match ubona ko Rafinha yaragiye aramuhoza mugana abwira ati amajambo yambwiye sayandi yambwiye tuzobana dutera imbere twanane dutera intambwe equipe izomera neza mugabo nivyo ushobora kumva batsindiwe n'umukinyi w'umudefenseur ukibaza ngo ni FC Barcelona yari mbi mugabo inkino ngizi mbisi ndabaza FC Barcelona inkino nziza cyane ubugiye kuraba uburyo nubwo yo bari equipe ikina izo block by zibiri inyuma cyane uburyo ushobora kurondera ama espace acisha mu mipira uburyo ushobora gukinisha abakinyi babo ku mpande ubona ko navyo vyabaye ku rukino rwa Frankfurt na FC Barcelona nyene ubona ko babakinyi babo ku mpande nibo bafashe cyane guhindura situation n'ubwo amengo vyasa nibigoye ariko Hansi Flick nk'umumenyereza afite experience kandi novuga ko uwo mu tacticien ashobora guhindura urukino bivanye n'uko ruhagaze muri uwo mwanya akoresha bwa bwenge bwiwe no bwa bushobozi bwiwe ahindura urukino ko bwanditse novuga ngo FC Barcelona nimbi kuko ugiye kuraba nuko ihagaze muri La Liga nivyo muri UEFA Champions League naho nyine ihagaze neza kuko ntiri muri za equipe umunani zihita zikarisha mugabo ugiye kuraba mu wa gatatu wonyine usunze amanota anga atatu yonyine ugiye kuraba rero nuvuga ko si FC Barcelona mbi ahubwo ni FC Barcelona ikiragaruka kwiba kugiye kuraba ko yari yatanguye saison bizasa nkaho mengo ni equipe yasubinye umuganije na saison yari irangiye ya twashaka kuba ndanye twishira mu wa favori bacha turavye parcours bagize mu mwaka kwezi baje kwava muri demi finale basinzwe na Inter Tombi uno mwaka turashaka kwanda tubashira mu ba favori bino Champions League mwaka burya kimwe maze kubona nivyo ni equipe iri kiragerageza gutora urugero rwayo rwiza mugabo kimwe maze kubona cayigoye muri no UEFA Champions League no mwaka burya ni ku match akomeye kandi iyo umaze kuba utoshobora gutsinda inkino zikomeye muri no higanwa rya UEFA Champions League biragoye ko ushobora kwiza gutwara igikombe ko batsinzwe na Paris Saint-Germain batsindwa na Chelsea bigumye kuri no mu rindi biriko kandi ni navyo mbona match na Club Brugge Club Brugge mu bubiri bigumye kuno bimeze naco tumubona ko FC Barcelona ntavumvuga ngo ni ya equipe samahirwe menshi cyane kuko navuga ko yobaza nko mu kibanza cya gatanu umugwi ushobora gutwara UEFA Champions League nisunze ukuntu bitwara mu nkino zikomeye kuko hasigaye inkino zibiri zonyene zo muri league phase mu nyuma zoja muri knockout stage udashoboye kwitwara neza ari kuri ya migwi ikomeye ushobora gushika kuri final cyangwa twari igikombe ya ku munsi wa kabiri nyene hari Liverpool yari yatembereye Giuseppe Meazza mu gihugu cy'Ubutaliyano ariko baratemberera mu Rwanda tagomira abona ko Liverpool yari maze imisi mu bihe bibi cyane muri championnat cyane ndetse no muri Champions League sigiza gose ariko barashoboye kuza gutsinda umugwa Inter Domira bawusanze iwabo igitsindo kimwe ku busa cha Szoboszlai nibaza ko Szoboszlai kuri penalty ariko ni Liverpool yamaze imisi mu majambo cyane Mohamed Salah na Ancelotti ariko barabonana neza amajambo aje kuvugwa na Mohamed Salah baza ko bamwigizayo mbere no muri effective faswe mu Butaliyano ntiyari arimo n'amajambo yose gutsinda Inter Domira ni imwe mu bikomeye nibaza ko ni defeat ya mbere bagize muri Champions League Inter Domira uno musi ni Liverpool agiragarukana icizere canke kwekarta Mohamed Salah twavuga ko niyo solution ku ngwane za Liverpool burya Liverpool nibaza ko ibibazo ifise nivyo Mose yaravuze ngo byose ashaka kubimutako kandi ugiye kuraba ibibazo Liverpool ifise sibishingiye ku mukinyi umwe wenyene si ibibazo bavuga ngo dute kuri Ibrahima Konate canke kundi mu gicaye kuri Mo Salah kuko ugiye kwira n'ikibazo ca rusange ikibazo mu gusanzwe ufise muri rusange nivyo Mo Salah yarigije ku ruhande kandi equipe yitwaye neza isindira hanze mugabo sinovuga ko Liverpool n'ubundi iragaruka kuko ugiye kuraba n'ubundi uko vyari zagenze mu rukino rwo muri Premier League muri weekend bari banaje 3-3 na Leeds ukacura nivyo batsinze Inter de Milan batsinze igitsindo kimwe ku busa utovuga ngo ni ya equipe isinzi convaincre ikindi naco umuntu ashobora kwiyumvira ni Liverpool yaheruka kwandagazwa na PSV kuri Anfield tsindo 4-1
urumva ko kuza bagatsinda urundi rukino rukurikira wamengo n'ivyahuha birahuhuza niko bakunda kuvuga n'ivyahuha birahuza urumva ko ni Arne Slot n'abakinyi be bategeza kugereza uburyo bwose n'imiburi bakaronka egalisation bakanganya urukino apana gusubira gutsinda urukino rwa kabiri rukurikira muri UEFA Champions League rero ugiye kuraba sinovuga ngo Liverpool yagarutse kuko ibibazo yari ifise n'ubundi ntibirahera kwa gushira hamwe babakinyi yazana bashasha nabo yasanze muri equipe n'ubundi simbona ko baranywana neza nivyo batsinze urukino bitanga ikizere bashobora guca bahera ngaho nyene bakubaka kugira ngo bareko bava muri vya bihe bari mu mugabo ntawoja ngaho ngo abwira abantu ngo Liverpool ngo yamaze kuva muri vya bihe bibi oya umva ni bavuga ngo impinga iracari imbere boy ivyo gukora biracahari byinshi kugira ngo bashobore kugaruka eske uno munsi ni kwino situation ya Sara turashobora kubona abandi muri ubiravye ngene biko yagenda turashobora kwizera ko inyuma ya AFCON dushobora kumubona garutse muri Liverpool ikibazo Sara yagize bon nivyo abantu bashobora gufata bakagira ama reaction atandukanye mu bihe vy'ishavu mugabo ugiye kuraba reaction ya Sara burya ni ikintu gikomeye cyane kuko siwe mukinyi wenyine wamaze kwicara ku ntebe yasubirira abandi mu equipe akomeye vyama vyabaye umukinyi ahora ari wa mukinyi atangura match zose akicarikwa mbere n'inkino zirenga ziya statu yicara isuzi kurikirana mugabo ugiye kuraba ijya reaction ifise uburemere bukomeye cyane kuko wanabonye ko bamwe mu byo bagiye bavuga berekanye uko afise ukwikunda kuko burya football cyo kimwe n'izindi nkino zikinwa n'abantu benshi ni ibintu byo gukorera hamwe nivyo yaravuze ngo yarafashe equipe na caca mu mwaka weze kuko nivyo yarayifashe gutwara Premier League batu mu mwaka weze ariko ugiye kuraba reaction yagize ifise n'ibintu bise uburemere bukomeye cyane kuko Arne Slot nivyo kandi bije no mu gihe kibi kuko ni Arne Slot yari mu bihe bibi kwicara ku mukinyi nka Mosara hama bikagukundira ugatsinda match bowerekanye ko nivyo wa mukinyi yarakeneye kwanza kwicara agakina ababishoboye kandi ubona ko byariko birakunda kuko unagiye kuraba n'uwo Mosara ari yicariswe ugiye kuraba inkino yari karakina kuva sazitangura gushika aho yatamwe kwicara ku ntebe yasubira abandi yari Mosara ameze gute yarafise ibiharo bimeze gute ubona yarafise interani yahe mu kurondera amanota ku mugwi wa Liverpool urabona ko ni wa mukinyi ari aho ntagishoboye gucenga ntagishoboye gutanga centre ukabona ko na penetration muri surface de réparation ntavyo gishoboye nivyo yagize ishavu umugabo ku bwanje n'undi mbona byari bikenewe kugira ngo abanze yicare kugira ngo abanze yongereza akaguvu ikibazo mbajije rero ngo amahirwe yo kugaruka muri effective canke agasubira kuronka umwanya muri Liverpool nibaza ko Arne Slot nico kibazo novuga ca mbere agize muri Liverpool kuva yahaza kuko ni kibazo gikomeye umukinyi amaze imyaka nk'iyo Mosara amaze muri Liverpool kwiyumvira ko yosohoka muri ubu buryo ko afatwa nk'umu legend kandi ni navyo n'umu legend kuko yarayifashije cyane baza ko ni kibazo kirengeye Arne Slot ubwe wenyene kuko hajya hazotezwa kujamo n'ubuyobozi barabingingo nziza yo gufata kuko gusora Mosara muri ubu buryo agiye adasezeye umukinya bafashe gutwara ibikombe vya Premier League harimo na UEFA Champions League ucasohoka muri ubu buryo urumva ko ni ikintu kiremereye cyane Jene baza ko bwanje ndabona ko bishobora kugorana bakamuha umwanya mbere akabandanya nicara kunyuma mu gikombe ca Afrika mugabo akazogaruka muri equipe hama agapfuma sezererwa sezirangiye nk'umukinya bafashe cyane yani kuso wa kabiri nyene ni Chelsea ko yakina na Atalanta Bergamo Chelsea ndagutsindwa ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe bivuga ngo inyuma yo gutsinda no mu rwa Barcelona Chelsea igiye kwanshana inkino zine idatsinze urukino rumwe yaranganije na Bournemouth yaranganije na Arsenal yaratsinzwe na Leeds United ku munsi wa kabiri iratsinzwe no mu rwa Atalanta Bergamo bana ino Chelsea turavye match bakinye kuri Barcelona umuntu yavuga ati ino equipe irateye ubwoba turavye match baje gukina na Arsenal batanakwiye bakaza kudomina Arsenal tuvuga ati ino Chelsea nibindi bintu mugabo no munsi bana ko Chelsea yo igwaye he ugiye kuraba Chelsea nko kuri FC kuko uravye burya match yatanga kwerekana ko Chelsea ishobora kuba ari equipe nziza nivyo yari sanzwe ari equipe atwaye ikombe cy'ama club mugabo kuva ino zitangura urukino rwa FC Barcelona hari iyindi shusho gwahaye Chelsea navuga ko itari sanzwe ifise kuva zizo yagatanga ko ni urabona ko nivyo ni equipe yatsinze indi mugabo kandi itsinda yayirushije mugabo muri abo bakinyi bayifashije ni bande ko nk'ubugiye kuraba Estevao amaze yagize ukina kwiza kuri FC Barcelona ariko uravye nk'ubu equipe irikira tsindwa mugabo umwanya ntari karawuronka ni Enzo Maresca kubona ko afise abakinyi benshi ishobora kuba ikintu ciza nko gishobora kuba ikintu bivanye n'uburyo uri kuravyitwara kuko hari gihe ukora ama rotation muri kino gihe novuga ko tukiri hagati muri saison basanga uriko gukora kwa kugenda urasubiriza abakinyi buri rukino
guhindagura abakinyi batangura ugasanga ivyo biriko birakugora. Rero ugiye kuraba na Chelsea ni equipe ubona ko hari match bakina neza uravye abakinyi baba batanguye mugabo match kurikira hatanguye abandi bakinyi nivyo harimwo abagumyemwo mugabo rero n'abandi bantu binjiyemo batabara batangwa mu rukino bako ni Enzo Maresca ashobora ikibazo afise ni ugiye kuraba na rotation cyane cyane ariko arakogwa ntaratora equipe ntaratora wa mugwi ni naco kibazo benshi bagera bavuga kuri Xabi Alonso ngo tarabishikako ni wa mumenyereza ubona ko nivyo warafise equipe imeze neza afise abakinyi bameze neza mugabo abasigaye kumenya mbega bonzo zandajana ku rugamba ni bande hama bandi baze kubafasha nico kiriko kirago Enzo Maresca muri no season ubundi nibaza ko Chelsea ntitwoyishira mu bafavori mu ba Champions League muri mwaka oya ugiye kuraba ayandi ma equipe ahari uko ahagaze nivyo akenshi twarabonye ko nko mu mwaka uheze equipe yaciye muri playoffs yaje kitwa neza twarefa Champions League mugabo ni vya bintu bitaba kenshi nivya bintu bitazokwama biba buri mwaka biguma vyisubiriza bisubira kuba Chelsea ko bwanje muri tsinda ibona muri za equipe novuga ngo ifisa amahirwe menshi gutwara iyo Champions League no mwaka tuve ku munsi wa kabiri dushike ku munsi wa gatatu nanye nako yaba inkino zitari nke inkino zitandukanye mu bibuga bitandukanye naza ko twohera reka duhere ku mugwa Arsenal ku mugwa Arsenal nyine uratsinda ibitsindo bigera kuri 3 ku busa mu mugwa Club Brugge hari mu gihugu cy'ububirigi ku munsi w'ejo urabona ko ni Arsenal igize 6 match 6 victoire ntiratsindwa n'umunsi wa rimwe muri Champions League ni naryo rya mbere mu mateka itsinze inkino 6 zikurikirana muri Champions League urabona ko Arsenal yacari tugombe cyo guhaga no kuri urukino ashobora kuvuga ati Club Brugge ni club yoroshe mu gatwibitse ko yanganije na FC Barcelona abashobora kuvuga ati Arsenal ngo kuva tugitangura saison nibaza ko yari mu bafavori umwe canke babiri ba mbere uno munsi Arsenal ifise iheruka gutakaza match muri English Premier League ifise igihagarari cyahe kingana gute muri Champions League par rapport n'abakonkira bayo nuko akenshi n'abatanga amahirwe ku ma equipe bakunda kwisunga ivyo ama equipe barakoze muri zino nkino za UEFA Champions League mugabo nibaza ko uravye uko Arsenal imeze kuva iyi sezo yatangura nubwo no muri Premier League gacamo gato mugabo nko muri UEFA Champions League na Chacha no dushaka guhagarara uravye uko equipe imeze uravye ukwirikira itwara imaze gutsinda match 6 kuri 6 mugabo no kongereka yuko burya imaze no gutsindwa itsindo kimwe conyene batsinze kuri Bayern Munchen ugiye kuraba ivyo vyose uburyo rero Arsenal ikiritwara ukaraba iragira n'ivyo bibazo vy'imvune ko nkuba abakinyi bayo baba defenseur babiri baragwaye ugashira ko nuwahora basubira ari we Mosquera cyaja mu mvune kona ko ni defense kinanye ya mbere mugabo nubundi ni ca kintu Arteta yakoreye ko cane ni ya equipe bigoye kushobora kwironka mu gitsinda uko umeze ko uburyo bwose wobusatira muri ushobora kwironka mu gitsinda ikindi naco gikomeye gituma ari nayo equipe mu mahigwe gusumba izindi zose n'uburyo nabonye bitwara kuri equipe zikomeye kuko nivyo ugiye kuraba nk'urukino rwaheruka rwabahuje na Bayern Munchen yari Bayern twavuga ngo ni ya equipe ikomeye gigatsindira Paris Saint-Germain Parc des Princes bana rose carton rouge ati baje kuri Emirates katura urugero rwa Arsenal ukaraba uburyo bitwaye muri ryo rukino nivyo bintu nabubwira kuri FC Barcelona akenshi ikibazo ugira nubwo umeze neza no kudatsinda inkino zikomeye mbwa Arsenal ivyo nivyo sirabifise irazi uburyo yitwara ku ma match makuru n'ama match mato ukabona ko ni ya equipe ku bwanje mbona ko ni nayo ya mbere sama gusumba izindi zose kuko ugiye kuraba ubugira ikiritwara offensivement défensivement ni nayo equipe mbona jewe nkuko nabenda bivuga isa amahirwe menshi gusumba izindi zose no mwana muri Champions League ya ni ku munsi w'ejo nyene novuga ko nibaza ko nibwo cyo duhereza ko ni hari Santiago Bernabeu Real Madrid iri kwakira mugwa wa Manchester City nibaza ko ni match tumaze kuba tumenyera muri Champions League mu myaka imaze guha inshuro nyinshi kuba zitekuza guhura kandi usanga ari match rero urako ni equipe zimaze kuba zimenyerana zimaze kuba zikina kenshi kandi zikanatsindana Real iratsinda City igatsinda Real ku munsi w'ejo rero nibaza ko ari match itandukanye n'izindi ni ubwo Real Madrid wari kuri la pression cyane ku mukoci wabo Xabi Alonso ati turagwaye ino match yitsinzwe uzobwiye ni Xabi Alonso aje kwikina adafise Kylian Mbappe Xabi Alonso aje kwikina afise n'abakinyi benshi bareka kuja mu mvune Arnold Militao n'abandi ariko nako ni Man City ino musi iri duza confiance yayo ku par rapport ya saison iheze urukino warubonye gute umusanzwe nkuko wabivuze yari match Xabi Alonso ateza gukora ibishoboka byose kugira ngo akazi kiwe nikaje mu kaga cyangwa ngo gahite karangira muri iryo joro nyene
uravye uburyo yakinye nivyo yarase abakinya abura ko kubura twarabonye n'inkino Kylian Mbappé atigeze yitwaramo neza ni gaki Madrid ashobora kwitwara neza ubuze umukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri UEFA Champions League no mwaka amaze no gufasha muri La Liga ko n'ubundi nawe afite ibitsindo byinshi muri iryo higanwa ubuze n'abakinyi b'inyuma urabona ko ku nimero 2 nta mukinyi ufise muri defense abakinyi barabatangura nta bufise ukaraba rero ivyo vyose ukacuraba n'ivyaheruka yaheruka gutsindirwa kuri Bernabeu n'ubundi atsinzwe na Celta Vigo muri La Liga urabona ko nkuko bivuze hariho pressure kuri Xabi Alonso gusumba abandi bose kuko byose ni wari karabibazo muri no misi kuko amaza amezi 6 nyine mu mugwi mugabo baramubaza ati kubera iki equipe imeze gutya kubera itari kiritwa neza muri La Liga muri UEFA Champions League Xabi Alonso rero yagerageje gukora ibishoboka byose atanga ivyo yarafise byose mugabo naco gutuma navuga ko akazi kiwe katarangiye kuko uravye nivyo ni Man City yatsinze mugabo ni na Man City yatsinze ugiye kuraba uburyo yatanguye saison ukaraba nahigeze uno munsi bana ko ni wa muguri kuritora ni Pep Guardiola karatora equipe yiwe akabona uburyo bwo kwikinisha n'ababakinyi bari ko baraduza urugero yaba Phil Foden Erling Haaland we nibisanzwe ko no mu gihe bitari bimeze neza mu mwaka uheze yabara Xabi Alonso rigiye kuraba abakinyi yarafise ukaraba ivyo batanze naco tumabona ko benshi bavuze bati nibanze bamuha umwanya mugabo ico novuga nuko nabonye gwa rukino rwiza ku mpande zose kuko nivyo ni Real Madrid twabonye ko muri ino sezo ibifise ikibazo mu gihe dafise umupira cagiye cyo gutera pressing cyo mu gihe akinya na equipe yugare koje ama block bar kurondera ama espace bazacisha imipira kugira ngo ashobore kuronka ayo ma occasion mugabo ejo ugiye kuraba uburyo bakinye mu gihe dafise umupira mu gihe barafise umupira kandi ukaraba n'uburyo batsinzwe mu bitsindo nk'igitsindo ca mbere Man City yabatsinze ko ari kosa rya Gardien na Gardien yemera ukaraba kandi n'igitsindo ca kabiri batsinzwe habayemo ikosa ni ya mayere individuel ni kosa ryakozwe na Rudiger no ko ritari nakene kuko yari gushobora gusimba kanamuterana umupira uravye ivyo vyose ukaraba uko bakinyi bitwaye muri rusangi nivyo harabaye amakosa ku bakinyi bamwe mugabo ugiye kuraba lo collectif uburyo yitwaye mu gihe bafise umupira mu gihe bafise umupira nivyo byatanze icizere ku ruhande rwa Man City no kubandanya bitanga ikizere kuri Pep Guardiola ko vyari karuba kuno mwaka bana ko vyanamuhaye ikizere ko muri Premier League ashobora gufata Arsenal ugiye kuraba udasaba hari amanota 2 yonyene no muri UEFA Champions League ubona ko yaheruka gutsindwa na Leverkusen yari match yo kuvuga ati hamwe twotsindwa matches zibiri zikurikirana ibintu bizoba vyacitse ni handi uzokwisanga muri playoffs ntushobora kumenya ivyo n'inkino zibiri ugasanga urasezerewe yari Man City urabona ko yatezwa gutanga ibishoboka byose lo maximum kandi naco bakoze baprofita amayerere ya Real Madrid bashobora gutsinda match mugabo kuba banatsinze match ni bivuga ko ari ya Real Madrid twabonye nkuko twatugize imisi tuyibona kuko ni equipe yerekanye ukwitanga ikerekana ubushake bwo gutsinda urukino nubwo bitashoboye gukunda ko batsinda urukino kubwanje Xabi nivyo yatakaje urukino mugabo hari ivyiza nabonye mu rukino ashobora kubandaniriza kuko akinye abandanje akina urukino nkuko bakinye kuri Man City kandi nkuko bakinye kuri Bilbao nubwo atace babibandanya ni Real Madrid mbona ko akwiwundi mwanya kugira ngo babanze barabe nimba vy'ukuri ashobora gukura equipe muri ibi nikindi naco novuga ko camurokoye bugiyaza kuba afise abakinyi bose sinibaza ko rekoronka isigura kuko ubaye ufise abakinyi bose ufise defense ikwiye ufise Kylian Mbappé Mel Bitera wahaba muri La Liga no muri UEFA Champions League ugatsindwa urukino na Man City yagusanze muhira biragoye ushobora kuronka isigura mugabo no munsi yazanye ni Rodrigo atari bwigeraho umwanya ukwiye yamufashije yamuha iminota 90 kandi ayikoresha neza abaye n'umukinyi mwiza cyane uvuga ko yasumije abandi bose muri rugendo niyo uvuga ngo aje kwa koso kuko twari mu ntango za mbere yaje kuba Rodrigo yicara hanze mu gihe kibanza cyo cyari kurikina ko no Mastantoni ariko no musana ko Mastantoni ariko aricara amazi inkino nyinshi atari ko atangura mu kibuga twaje ko tubona ku munsi w'ejo yaraje kuba yinjiza Endrick n'urukino rwe rugira kabiri bonyene muri sezo amaze kubagira mubona ko ariko aragira amashangement amwe kwizera Rodrigo ni changement ni ibintu atahora yahora mukinisha mugabo kumwizera ku rukino rwa Man City ku rukino uvuga ngo arabona ko ndi kuri pression ntegerezwa kuronka victoire iri obligatoire turashobora kubona ko hari ibintu atangiye guhinduka kuko Rodrigo nibaza ko umukino akene muri Real Madrid kuva kera umukino yakoze ibintu byinshi muri Real Madrid nibaza ko ikibanza cyo gutwarwa na Mastantoni ntivyari bikwiye avec izi correction ariko aragira ku ntuzenye ya nyuma zirashobora gutuma umwanya we wiyongera muri Real Madrid nibaza ko
nkuko bivuze ngo numwanya ushobora kwiyongera muri Real Madrid ko akazi kiwe kari mu kaga navyo novuga ko coba caramufashije ku munsi weje kuko ni Xabi Alonso nabonye ni wamumenyereza iyo amaze gushira ikintu mu mutwe bigoye ko gishobora kuvamo kuko ni wamumenyereza n'ivyo avuga ko baragize n'uruhare kugira ngo uwo Master Tuono ashobore kuza ko yarazi ko ashobora kuza umumenyereza wa Real Madrid araza agerageza abamenyereza benshi barabikora twarabonye no kuri Zidane ndibuka kizana Thibaut Courtois hari bihe yagize bimuga aravuga ati n'umukinyi nizane ntezo kwerekana ko amafaranga namuguze yarayakwiye ni na Xabi Alonso rero ubona ko abakinyi bashasha yazanye yaragerageje kubaha umwanya kugira ngo banze berekane by'ukuri yuko baje bakwiye kuba muri Real Madrid bana ko ni naho basanze nivyo Rodrigo bugibazo bye n'ibitangwa ino sezo kugiye kurana no kuri Carlo Ancelotti yari Rodrigo yari yasubiye inyuma afise ibibazo bana ko mentalement ntiyari ameze neza kandi urumva bica biteza kwa affecta n'umusaruro wo hagati mu kibuga na sezo rero atangura n'ubundi ntiyaba ameze neza aca yisanga muri ico kibazo cuko Xabi akeneye guha wa mwanya w'abakinyi biyo bashasha abanzerekane vy'ukuri yuko ari abakinyi kuri kuba muri Real Madrid ikindi naco cagiye kuvyunyura nuko burya Rodrigo n'umwanya yagiye araronkaba ujya mwanya wabagwaye mu cece kabiri musubirire akenshi n'ivyigeze bikunda ko yaramaze inkino 32 adatsinze igitsino muri Real Madrid mugabo ino match nibaza ko hari ikintu gikomeye yerekanye usivye ko yerekanye uko hari ibintu biriko birahinduka mugabo yerekanye burya no gusubira kwiyunga hagati ya effective n'umumenyereza ko wabonye nka Rodrigo atsinze igitsindo yaciye agenda arahobera coach kandi urabona ko n'inyuma y'urukino muri interview yavuze ati n'umumenyereza akwiye gushigikira kugira ngo tubandanye dukorana nawe Xabi Alonso rero aza ko ikintu kiko kizotuma ashobora kugumana akazi kiwe nukutaguma kuri vya vyumviro vyiwiwe kuko nabonye umenga ni wamumenyereza icafise ahashize naho ashaka ko ingingo yafashe ikurikiza uko nyene mugabo ko azogenda abona uko hari abakinyi bakeneye umwanya gusumba wo baronka akagenda aranafata mugabo azozaramenya no kugira equipe tangura kuko ni navyo bintu nabonye vyagiye biramukora atangura match ameze neza no musakira match ameze neza match kurikira yabihinduye vyose yahinduye abakinyi bamwe yabahindurira amaposte kandi abari bakomeye abakinyi bakina kuri amaposte bari bakomeye ariko ejo nibaza ko hari ama point positif nabonye muri urya rukino na cane kijanye na Rodrigo ko ni wa mukinyi ngira kamaro yanabafashije mu nkino zikomeye hendi zaba inkino za Chelsea inkino za Man City yo waranayikariya cane bino nivyo bishobora kuzorokora akazi ka Xabi Alonso nkuko waruheje kubivuga mbeko turangiza wari watwigeze tubwira ngo Arsenal ni favori principal ku bwawe muri Champions League aba favori batatu ba mbere ubona muri Champions League ni Arsenal nkuko nabivuze ugashaka ko na equipe ya Bayern Munchen mugabo abantu bace bumva ngo ari equipe zikurikirana ku rutonde ahubwo ni n'uburyo ubona ko ukuntu equipe zihagaze yaba mu championnat zikinamwo yaba n'inkino ziko zirekera muri no UEFA Champions League Paris Saint-Germain ni tenant du titre ivyo abantu bakwiye kuvyibuka nivyo ni equipe bona umengo isa niyaswinye umugeranije n'umwaka uheze mugabo nitwonibagira yuko burya n'undi Paris Saint-Germain no mu mwaka uheze muri aya mezi ntiyari bw'itora ntiyari imeze neza mugabo mu nyuma aragiye baratora equipe imeze neza habaho kunywana nako ko guhera mu kwezi kwa mbere Ousmane Dembele yari ameze neza cyane ubona ko naho nibaro vye vyadugiye n'uburembo na Paris Saint-Germain iri muri ayo ma equipe atafise amahirwe kuko nivyo ni Real Madrid ushobora kwishira mu ma equipe afise amahirwe mugabo kubwanje ndavye uburyo Xabi biriko biramugora ariko aragereza uburyo ashobora guhindura ibintu bikava muri ino nzira mbi birimo bikaja mu buryo bwiza mbona Paris Saint-Germain iraho ariko na Real Madrid nka equipe ifise ibikombe byinshi muri Champions League n'abakinyi ifise nka Kemba bakina twa Ligue des Champions ya mbere mbona ko nayo iraho hafi turagushimiye mwakoze cyane reka ndabashimira namwe bakunzi ba Rock Media ndabashimiye kuri kano kanya tumaranye isango ni ku munsi wa gatanu mu biganiro ca Rock Sports mugire aho muba mubaho